bakunzi ba Kazoza FM ijwi iryo kugwiza umwimbo kaze cyane muri kino kiganiro itegeko Daniel Alex Mugisha niwe muri kumwe agira akibashikiriza nkuko musanzwe mu bimenyereye. Mu Burundi bwacu ni igihugu kirimo amategeko ku bice byose mu bisata byose bitandukanye bikigize byo kugwiza umwimbo vy'amagara y'abantu vy'indongozi eka ibisata byose bigizwe n'amategeko yanditse kandi atunganijwe neza kugira hageze urenganywa bakurikiza ayo mategeko mu kumurenganura. Yamara rero hari ikibazo gikomeye cama cibonekeje ishirwa mu ngiro ry'imanza ziba zaciwe n'amasentare. Ivyo ni ibibazo rero uno munsi mu kiganiro itegeko tuza kwishura turi kumwe n'umuhinga yabinonosoye akaba ari n'umushingwamanza no musi yatugendeye. Reka mu gutangura ndamuhe kazi. Yego urakoze nyakwa mumenyesha makuru. Jewe muramenyereye nga izina ni Maître Brice Kamararungu. N'umushingwamanza nkorera mu biro birimo abashingwamanza bishize hamwe mu cyo twise APA, avocat professionnel associé. Hama ndi ngaha kandi kubwo ishira hamwe y'abashingwamanza bakiri bato mu mwuga kuvuga munsi y'imyaka 15 twita BIRA, Burundi Young Lawyers Association. Hanyuma nkandi no mwishira hamwe kandi bihanira gatakazira muntu yitwa Droit Sans Frontières. Urakoze cyane kubona witavye ubutumire bwacu, urakoze cyane kubona waje kugira utanga umuco ku bibazo benshi bibaza iyo hageze gushishirwa mu ngiro ry'imanza ziba zaciwe n'amasentare. Mugabo akabazo ka mbere no kubaza reka duhere mu kwibutsa abariko baratwumviriza haba bijumbura abatwumviriza ni benshi ni mu gihugu cose ni kujana 3 n'ibice 3 kujana 5 n'ibice 4 ruguru. Tubanze tubibutse mbega iyo umuntu agize ikibazo akifuza kwitura sentare biherahe yumve ico no kwita procedure canke intambwe atera kugira arinda ashika muri sentare bamutunganirize. Yego murakoze. Hariho itegeko rishasha, itegeko rishasha bayita Code de procédure civile mu Gifaransa, mu Kirundi ni igitabo c'amategeko atunganya ingene imanza z'amatati zitohozwa zikongera zikaburanishwa. Yani igitabo gishasha twarose mu mpera z'umwaka uheze muri décembre 2023. Ubu nico twisonga. Hanyuma carashizeho novuga ni nkurundi gwego rutari rumenyerewe rutari ruhasanzwe gwaragiye imbere ku itegeko rihinduka n'ugwego rw'abahoza ku mutumba. Ariko ubu ico gitabo gishasha kimaze kujaho cayo mategeko atunganya ingene imanza zitohoza z'amatati zitohoza zongera zikaburanishwa naco gitabo cyo zivugako. Rero nko mwari mubivuze umuntu agomba kwitura ubutungane bivana n'ivyo yitwarira kuko biratandukanye. Hari amatati ahera mu rwego rw'abahuza hanyuma akaja muri sentare y'intango hanyuma akaja muri sentare nkuru y'igihugu hanyuma nkumbure yarashika muri gasambura manza. Ariko bivanye hari hayaherera muri sentare nkuru y'igihugu. Ubu twovuga ni nk'amatati yerekeye ico no kwita mu Gifaransa nk'ama expulsion bijya byo nk'ivyo usanga byo gusohora mu mazu nk'aba sinzi ko yari Kirundi abo twita abapangayi nk'abo twita abapangayi. Ubu bihera muri sentare y'intango birihera imbere y'abahuza ku mutumba bigaja muri sentare y'intango hanyuma muri grande instance muri sentare nkuru y'igihugu ntibikiharenga. Hanyuma ibindi nuko nkora navuze ati bivana n'ivyo yitwarira. Kare warusanga witwara ikintu kirenze miliyoni wategezwa guhera muri sentare nkuru y'igihugu. Ariko ubu iryo tegeko rishasha riravuga neza yuko uhera muri sentare y'intango ku bintu bifise agaciro katarenze miliyoni 10. Ikindi ni cerekeye amatongo. Kare amatongo mu miseza riteko ryari ryahindutse rirafata yuko amatongo atanditswe yo ruguru mu misozi atarayo ku ma centre urbain atarayo ruvuga ku migwa mikuru.
yavuga ko imanza zihera igitego yavuga ko imanza zihera muri sentare y'intango zikaja muri sentare nkuru zigaherera muri sentare nkuru isubiramwo cyo bita cour d'appel mu gifaransa ariko ubu kuri iteko rishasha dufise amatongo yose uko angana kose novuga en terme de valeur quelle que soit la valeur riba iryo mu gisagara riba rya ruguru bihera muri sentare y'intango rero ico onyo urumva kica kigaruka no batikija kubiri na cakindi twaje kuvuga yuko umuntu yitura sentare y'intango mu gihe atwaye ikintu kitarenza valeur ya 10 millions muga nk'amatongo yo muri bisagara nka yose kiretse bivanye nuko riba ringana ararenza iyo valeur ariko quelque soit la valeur bihera ngaho ega umuntu agitangura kwitwara muri make ego sentare iracimanza ayamara hari igihe umuntu cyangwa washikirizwa urwo rubanza atumva ashimye urwo rubanza yifuje kunguruza bice bigenda gute akavuza ati jewe ndumva nshaka kuja kuyundi twunguruze kugira banshire ubwo numva ko gompimbara ego murakoze ikintu ca mbere cyo twomenya nuko umuntu wari wese ararekure kwitora ubutungane uko avyumva kose yumva ko adatunganiwe atakiganiro kibayeho na mugenzi we ngo bahuze ateza kwitora ubutungane ivyo bitekanijwe n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu kandi bitegekanijwe n'amategeko mpuzamakungu agenga agateka kazina muntu Burundi bwateye ko umukono rero iyo wituye ubutungane ingingo irafatwa ubutungane bitandukanye n'icyo bitumwumvikana umwumvikana kenshi umwe araheba undi agaheba canke agaheba umwe mu bumvikana hama bagaheza ariko mu butungane habaho utsindwa nta na rimwe bazofata ingingo bavuga ngo nakana naka baranganije canke ngo nakana naka barahuje bamavuga bati naka ararushije naka rero urushijwe wanashaka n'uwatsinze haraho n'uwatsinze bavuga ati bampaye ibyo ntasavye canke biri munsi y'ivyo nashaka n'uburenganzira bwe bugaye urubanza iyo ugaye urubanza rero urushira sentare nkuru yaruciye hama nayo ugaheza ugashikiriza ivyo wagaye umucamanza wa mbere yakoze niyo sentare ikakumviriza igaheza ikagutunganiriza hari aho usanga koko ibyo washikirije amategeko nuko bimeze umucamanza byumvije asanga aho komezwa ugwa mbere canke yo ruhindura mu ngingo zose canke mu ngingo zimwe zimwe n'uburenganzira bw'umuntu abanza ruracika nkuko nabivuze hari zigarukira muri grande instance muri sentare nkuru hari zigarukira muri sentare nkuru isubiramwo hari zishika muri gasambura amanza ariko uburyo bwo kunguruza navuga buratandukanye hari ico bita les appels ordinaires na appels non ordinaires donc les voies de recours ordinaires ko tuvuze appel gusa mu rurimi tumenyeye rw'ikirundi ni kunguruza bisanzwe kuja muri gasambura amanza nkiyo citwa appel ni cassation mu gifaransa urumva n'uburyo bwo gaya urubanza urumva hariho uburyo busanzwe bwo gaya urubanza ugenda ukamurana no mwido nido hariho n'uburyo bwo kugaya umucamanza yakoze utagarutse mwido nido akenshi bibera muri cassation muri sentare ntahinyuzwa mu gisata ca gasambura amanza aho gasambura amanza cyeze kagusubiza inyuma bagasura kagenda bakiga mwido nido ubwo buryo bwose rero buhejeje hariho n'ubundi buryo buhari bwo gusubiramo kuraba ingene sentare zabikoze nko kumushikiranganje ico bita revision mu gifaransa mu rurimi rw'ifaransa aho naho nyene bitekanijwe n'itegeko rigenga gasambura amanza biraharuye n'ingingo zitarenga indwi menga nimba ntihenze bavuga ati urubanza rushiga umushikiranganje mu gihe sentare itakoze ibi indwi biratekanijwe mu gihe habaye fraud igaragara mu gihe hari umutemo atumvirijwe kandi wari waramuvuze ko yokumvirizwa kandi ukavuga ko ivyo ari kuvuga byari guhindura urubanza mu gihe utoye nk'icemezo sindamusiga kitakorewe ko muri urwo rubanza iyo gikorerwa ko ari gufatwa ingitandukanye niyo bo n'ibindi izo mvo zose rero ziratuma wunguruza ubunye umukuru w'igihugu yaradushiriyeho navuga ni murundi gwego hari ico bita Conseil supérieur de la magistrature inama nkuru y'ubutungane
ubu bisigaye birekowe yuko umuntu avuye kwitura umushikiranganje wandikira umukuru w'igihugu ubicishije muri urwo rwego rw'inama nkuru y'ubutungane naho nyine ugaheza muri make novuga ati ushikiriza ntugaya urubanza cane cane ugaya ivyo abaciye urubanza bakoze batari gukora canke ivyo batakoze byari gukorwa muri make ntugaruka mu idonido ugaruka ngene urubanza rwacitse muri make nivyo mu byo watuganiriye ndumvise ko hari ahantu imanza zimwe zifise aho zitarenga none biramutse bishitse umuntu akavuga ateka ibyo bintu sindabishimye kubera impamvu izi peut-être nko ko waruvuze hari gihaza avuga ati ndafise izindi preuve ndafise abandi batemwa ndafise ibindi bituma vyotuma imanza rudacikwa gutya mugabo akabaze ati gwacitse kandi ntirurenza ho nta wundi muntu asubira kumufasha. Bon, izo nzira navuze izo ntambuko zose navuze ni nyinshi cyane. Uhereye muri sentare y'intango, ugiye muri sentare nkuru, ugiye muri gasambura manza. Na cyane hahandi batarenga. Na cyane batarenga sentare y'intango par exemple. Ego itegeko uko ritegekanya riravuga yuko nkabijya twavuze utarenga muri grande instance. Nta mutarenga muri sentare y'intango, uvuye muri sentare y'intango uje muri grande instance. Ntuheza ngo uvuye muri grande instance ngo biraheze urarekure kwandikira umushikiranganje muri cakindi twise revision urarekure kwandikira umushikiranganje umushikiranganje atagutunganirije urarekure kwandikira umukuru w'igihugu ucije muri rwa rwego rw'inama nkuru y'ubutungane yego. Reka rero tuje ku bibazo nyamukuru na cane ishigwa mu ngiro ry'amamanza gimanza ziba zaciwe. Ico kintu kirateye ikibazo kandi gikomeye cyane. Reka mvuge nti mu banyagihugu kuko iyo yaciriye urubanza abakeneye by'ukuri yuko abona rushigwa mu ngiro haba imanza ari uburana ari iby'amafaranga ari iby'umuryango ari biki byinshi abakeneye kurushigwa mu ngiro yamara bigateba. Ikibazo ca mbere kuki biteba? Urakoze. Kuki biteba ni kibazo navuga ati kirakomeye. Ni ikibazo ndakubarije kuko twari gizigeze kuganira na mugenzawe turavuga tuzobigaruka ko turavuga ko tuzokwiga ikindi gihe citwa ishigwa mu ngiro y'Imanza kuko nsizi neza yuko gikomeye. Hama abatwumviriza barabidusavye baratubwira bati mwari mwatwemereye yuko muzotwigira kuri ico kintu. Rero nimutubwire kuki imanza zacu usanga sentare yakoze akazi kayo mugabo hageze gushira mu ngiro yewe kuki biteba imvo ni nyinshi cyane. Hano bivuga nk'umushingwa manza uri umushingwa manza uri umuburanyi hanyuma novuga ati biva ku mvo nyinshi cyane ariko norezima mu majambo make uko no bivuga dabo ugiye kwitwara ugiye kurondera ubutungane novuga ati bisaba yuko nawe uri umunyabutungane uvuga uti koko intahe yashize reka nshira intahe yashize ariko nagira mvuga ati muri rusanga baronde siko tumeze. Umurundi avuga ati nzoburana no ku mukuru w'igihugu ati nirahe ubasigaje abantu baravuga ngo nirahe urumva ntibazi n'imanza zijanye zitajayo. Ubu hariho nizaje zo muri karere muri East Africa hari imanza nyinshi abandi bamaze gutwarayo. Rero ikintu novuga navuze ati ndavuye nk'umuavoka nk'umuburanyi kuburana no gushira urubanza mu ngiro n'ibintu bibiri bitandukanye. Ishigwa mu ngiro ry'urubanza nagira mvuge uko birobo areta actuelle navuga ati gushira mu ngiro urubanza ni nko kuburana rundi kandi bihako no kugora gusumba urundi. Ahanini je ico novuga ngira bivako uretse icambere kimwe nari mvuze ati urondera ubutungane nawe wateje ko umunyabutungane ukemera ngo gushira intahishize. Ikindi harimo ngira kurenga amategeko kurenga amategeko. Ikindi nibaza harimo kudashaka ico no kwitangira nta manque de volonté. Ivyo no bisigura mu buryo butandukanye. Haraho urubanza rurangira rugahera ariko warushijwe ntiyemere
ko byavuyemwo bivanye koko yarenganijwe canke bivanye nuko atari kavyumva muri we kandi atarenganijwe kuko abantu niko tumeze novuga ati rero ubuye itegeko iri rishasha twako turavuga bari bagerageje urabona yuko hariho vraiment la volonté mu nzego z'ubutungane n'inzego z'igihugu bari bagerageje baragira igice cerekeshijwe mu ngiro ry'imanza baragerageza kwerekana ingene imanza zoshirwa mu ngiro ariko akenshi uko bigenda igituma imanza zidashirwa mu ngiro akenshi sikwera amategeko yanditse nabi umuntu cira urubanza warutsinzwe hageze ko ruja mu ngiro amategeko nishamba niko nagenda bivuge huguruyemo inzira nyinshi cyane zituma umuntu adindiza zishirwa mu ngiro urasaba ikiringo cyo kubangira ibyo bita moratoire haraza nimbarundi muntu yadokije ati rubanza sinaruburanye mwe rugatangura itoto ufite nico kibazo nagenda kubaze kandi kuki iyo urubanza rwaciwe abarukurikirana usanga bagira ibishoboka byose kugira ntihabishirwa mu ngiro ryago bakaguma bazana utuntu nta kintu mu mategeko kivuga giti rwaciwe nibi kandi urumva mu gushirwa mu ngiro inyuma y'intambara y'imisi 15 na 20 atagishasha kigaragara kiboneka gifadika cyumvikana gishobora gutuma urwo rubanza rudashirwa mu ngiro ruzoca rushirwa mu ngiro ni byinshi navyo nyene nabivuze ati amategeko n'ishamba ni byinshi navyo nyene urubanza ruracitse mu bisanzwe uhejeje kuburana ukamenyeshwa urubanza ufise ikiringo cyo kunguruza iyo iyungururizo ryaheze uhejeje kumenyeshwa urubanza hasigaye shirwa mu ngiro nico cyonyine kiba gisigaye ariko imvo nazivuze ni nyinshi cyane ziri mu butungane no mu baburanyi reka ndavuga gucyo ko ndamushingwa manza ndamuburanya iminsi yose ndazi yuko gushira imanza mu ngiro vyama bitugora gusoma no kuziburana ikintu ca mbere gikunze gushika novuga ati abarundi canke ko tumeze sinzi ko ngira ari abantu en general hariho umutima ibishobisho urubanza rwacitse umuntu ataza gusubiza ikintu umuntu ataza gusohorwa ahantu ugasanga umuntu aragiye yegereye nk'umukuru wa sentare akanamubeshaga ugasanga muhaye nk'ikiringo nk'amayinga abiri ikindi novuga hanini nuko la structure judiciaire yubatse ngaha mu gihugu ugasanga umukuru wa sentare yafashe ingingo ati urubanza ruteza kuja mu ngiro ugaca ubona umuburanyi agiye ariruka yituye nk'umukuru wa sentare ikurira ugira ashire mu ngiro wa wundi ati bambariye ko ari ikibazo mwishirwa mu ngiro urabanza undindire gato ntohoze ikindi kiringo urumva ni kibazo bayakiriye kigiye mu bindi yarasanzwe afise si kibazo cyatireta ubwanya ngo gihera kishakija ngaho mu bindi akazogitereta mu bindi yarasanzwe afise uwo n'undi mwanya wiyongeyeko ugasanga nkumbure barandikiye inzego zitandukanye n'izo butungane hari nk'umushikiranganje burya ari muri pouvoir administratif ari muri pouvoir exécutif ari muri pouvoir judiciaire naco gituma niyo habaye revision umushikiranganje yandikira umushikiriza manza kizigenza wa republique ati turavye urubanza imanza nge zagiye ziracika harimo agahaze urabwira sentare ntahinyuzwa barabe ko bosubiramo donc ikaba trempe hagati ya pouvoir administratif tuja muri exécutif tuja muri pouvoir judiciaire ugasanga nkumbure nk'umushikiranganje aravuze ati yamara ngaha banyituye murabangira gushira mu ngiro ugasanga ryategeko rivuga ati urubanza rushitse inyuma y'imisi kanaka umuntu yamenyesheje urwo rubanza rutozoshirwa mu ngiro donc biragabuye cyane imvo zikaba nyinshi cyane ico nahereye ko bana shaka nico nahagararako ugiye kondera ubutungane bisaba ko umutima w'umunyabutungane hama ikindi nuko amategeko cyo kurikiza kujya yanditse kandi vyokunda hama ikindi ari ikintu tubuze ngaho iwacu ngo mbona nakivuge mu majambo ari clair ahandi usanga hari ubutungane bikora gutandukanye hariho ico bita inzego z'abawisi privé urubanza rwacitse urushiriye umuwisi privé nta kindi akora
nimba warangaje umuavoka ariko araburana na kontra yiwe mugiye kurondera mu bisiye privé ni kontra yiwe nawe hanyuma uwo muntu nawe kubera baje yishirwa mu ngiro gusa nta kindi akora abikora kugira ruje mu ngiro kugira ngo ruhere aronke ivyiwe peut-être canke nimba yarahembwe a justice amahera yahembwe nico rero mva kirakomeye naco nyene washobora kugenda muri sentare misi nkinga urondera uza gufasha gushira urubanza mu ngiro ugasanga ari mu bindi nimba sentare yateguye nk'amadesante yo kuburanisha ugasanga ari amadesante yo kuburanisha ugasanga nimba sentare ifite izindi manza zo zaje mu ngiro ugasanga ifite imanza nyishakashira mu ngiro umva nico cyo mu bisiye privé na cyane gikenewe donc bivana rero nishigwa mu ngiro twisunze itegeko rishasha hari ishigwa mu ngiro bivanye n'ibintu bitimuka ico bita les meubles umva sentare iragira ico bita amasezi hanyuma akaba nk'amasezi conservatoire gufata ibintu peut-être kugira ngo babibike ntivyononekare hanyuma hakaba ico bita amasezi execution nko kubidandaza kugira barihe ariko navyo nyene akenshi bigarukana ingorane ugasanga nimba ari nk'umuntu yariko yishuza amahera kanaka ikintu kibaye sezi kirakwije ayo mahera ariko waje muri vente publique ugasanga nayo baguhaye ico naco nyene itegeko ryaragize ico kivuga ko ari nko cane mu my meuble baravuga yuko bukame mu muntu bamurindira ari nk'inzu canke ikindi kitimuka bakaguha ikiringo kidandariza kugira n'imiburi yiburi kuremo amahera wishuzwa canke n'imiburi yiburi yakure mu ngiro gisho sigaranye mugabo ikitegezwa kubaho nuko udandaza tugezo kuriho hama ugategerezwa kuriha rero urumva ivyo bintu byose bikoranye ni byinshi cyane ni byinshi ku buryo byose bikoranye usanga umwanya washirwa mu ngiro y'urubanza wadindiye wabaye muremure cyane ugasanga nkumbure ni amatelefone nakubwira turabangira naho uja kwitura umukuru wa sentare imbere yakora bampaye isanga gushira mu ngiro ubanza no musi nkabanaje kabumengo sintunganirijwe ati urabangira bari bansavye ko no bangira nahata kubwira bari bo nabakubwira bazoteske hari Rwandiko babandikiye mbere nogira rukuru gasanga nta ruhari bivanye no ko nta bitahura hama ikindi nuko ishigwa mu ngiro ribaye najye nyene ragirirwa ngororizo utashimye ingene urubanza rwagiye mu ngiro mfate nko kukarorero nimba ari nko gushinga karimbi gasanga uje gushinga karimbi peut-être yasomye urubanza aho gaca yacishije impande urarekure konguruza ati bagacishije atariho rero abarundi turakerebutse arandikira umuntu akagira rukuru bitekanijwe yuko kugira wongururiza muri sentare nkuru ikuririye iba yashize mu ngiro gasanga agize rukuru nkumbure bagakosora canke bagakomeza ivya mbere ariko gasanga yandikiye n'umushikiranganje kuko no mu bushikiranganje bw'ubutungane hariyo direction générale ijejwe ivyo parange n'imanza zakurikijwe ko zakurikijwe neza rero gasanga kuri ayo madogre yose hariyo sinokubarira babasaba amadosiye menshi ugasanga urubanza rwari kuja mu ngiro mwiyinga rimwe ca mu kwezi kumwe rurafasha umwaka 2 3 hama ikindi nikijya navuze abantu ko tumeze sinzi ko ari abarundi en general haco bita organisation de l'insolvabilité umuntu akabona ko yatsinzwe koko hama agatunganya nyene uburyo bwose bugaragara ko adashobora gushira urubanza mu ngiro ntimbare nk'amahera mu Gifaransa bayita organisation de l'insolvabilité akihombesha kandi ya leta atahomvye nimbare imwe arasaka kabihindura iyo vyandikwa nimba yego bikagenda uko leta n'umuburanyi kandi barashobora kwitwarira imanza twabonye nazo nini ziteye ikibazo ngira nico kibazo canyuma ndakubaza gushira mu ngiro imanza nimba leta yatsinze canke yatsinzwe bitera ikibazo ku munyagihugu kuki hari ikibazo nyabaki bon ikibazo nyamukuru ni kimwe navuga ubwa mbere hariho kutubahiriza amategeko kuko leta irinze imbere ya sentare ikaburana ifatwa nk'undi muburanyi izana ivyemezo itanga imburano igatsinda canke igatsindwa hari ikibazo rero yageze ishigwa mu ngiro nta execution force ibaho kuri leta ico mu kirundi sinzi navuga nta shigwa mu ngiro ku nguvu ibaho kuri leta hanyuma nta rwego rwa leta na rumwe
uzoja gutegeka ngo tuzagushira mu ngiro urubanza hanyuma ni gake abo usanga ari muri izo nzego zitandukanye za leta biyumvira gushira ibintu mu ngiro nkumbure hari bagira ati ndi ngaho ibyo sinzo bandaha canke yego ugasanga ntiyabize mu ngiro je nibaza ko biri no mu bituma akenshi n'imanza zidindira kuko hari indisciplinance usanga yishizeho ugasanga nkumbure urwo rubanza uburana na leta ntigwagiye mu ngiro ugasanga wari kurushira mu ngiro abanye rutagiye mu ngiro n'ikindi gihe haje umuntu aburana n'uwundi aca bifata nko kumenga ndibisanzwe hariho n'undi rutagiye mu ngiro shaje impande n'undi rutagiye mu ngiro ariko tuzigiye ziraja mu ngiro uko zategerezwa peut-être nabo organiza insolvabilité bagahanwa birateganijwe navyo nyene kuko muri ibi twavuze muri chapitre yerekeye execution y'amamanza ni titre 2 yo muri iki gitabo ca gishasha ca code de procédure civile hari byo bategekanya vy'ama astreinte ico bita astreinte mu kirundi no cita ni kugukoresha inguvu zishoboka ku buryo umuntu ateza gushira ubanza mu ngiro nimba ari amahera ateza gukoriha agashomugira ati utayarishe ku munsi azoza hariyongera nk'ibihumbi nk'amajana canke miliyoni 50 canke yongera ko igitigisha amahanga gutya mpaka yashize mu ngiro ivyo biratuma imanza zija mu ngiro rero akenshi iyo maze kubibona ivyo maze kubona kuri leta nk'imanza nyinshi zaciriwe hanze niho usanga bimeze haba hari amastrente mu ugasanga no musi umutwara haravuze ati okay hadushire mu ngiro ugasanga hari dushire dusigara kubera amastrente yamara gasanga siye gusumba amwe ya mbere ugacumenge ishigwa mu ngiro hari mu ngira no kugora ugaca bituma rero bikwegana amaguru imvo ni nyinshi cyane umwanya usa nuriko uraturega bakunze mwari kumwe dukurikirana murumva ko ishigwa mu ngiro ry'imanza hano mu Burundi hakiriho agahaze reka mvuge gutyo agahaze nibaza ko bakwiye kuraba ukungene basubira kandi bagakaza mu mategeko kugira ishigwa mu ngiro rimere neza gimanza ziba zaciwe n'amasentare kuko amategeko yacu asanzwe yubatse neza reka tugarukirize hano kino kiganiro kuko umwanya uraturega mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikirana nizera yuko hariho nabikeye mwashoboye gutahura mwashoboye kumva tukizera ko mwaronse umuco niyo bivuga byose nkuko dukunda kubivuga niyo bivuga byose kuko umwanya tuba wategekanijwe n'ikiganiro ni mutoyi reka ndishimire Bruce wakoze cyane kubona yego wakoze nawe kudutumira umwanya wabaye muto cyane nivyo ariko kubifuza kuraba cyane kuvyisomera kuko ubunye amategeko yose asohoka neza mu Gifaransa no mu Kirundi kugira byorohereze abarundi benshi bagende barabe mu gice ca kabiri c'igitabo gitegekanye ingene imanza z'amatati zitoza zigaburanishwa guhera mu ngingo za majana 340 gushika nko mu majana 480 birategekanye ingene imanza zishirwa mu ngiro hanyuma abantu bitura amasentare bisunze ico gice c'izo ngingo hanyuma cyo tukadusaba n'amasentare nayo nuko bavyapirika uko vyanditse no kuri hajya dufite amategeko meza muga kenshi vyankira mwishirwa mu ngiro yego ndabashimire cyane mwebwe mwese mugira ibihe byiza tuzosubira ku munsi wa kabiri ukurikira